muri uwo mugambi fete nyunganira ihiganwa kopa nyunganira niwo mushinge canke fatiro ngenderwako aho ufise umuce wategekanirijwe miliyoni 12 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika harimo imiliyoni 9 zigenewe ihiganwa kopa. Ishirahamwe ryose rizotsinda rikaba rizosahirizwa ku rugero ruri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 by'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga hagati y'imiliyoni 30 n'imiliyoni 60 y'amafaranga y'amarundi. Ganizi kopa ziringaniye ni umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo n'umufatanyabikorwa mpuzamakungu kandi watangujwe ku izina y'umwenegihugu wese. Mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nyakubahwa mwaje muserukiye ubushikiranganji bw'ikigega cya leta, banyakubahwa basitanteri b'amakomine agize intara ya Bujumbura, hamwe namwe banyakubahwa mwaje muserukiye abasitanteri bagize nyakubahwa mwaje muserukiye ibiro bijejwe ibyigwa by'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nyakubahwa mwaje muserukiye ubushikiranganji bw'ikigega cya leta, banyakubahwa basitanteri b'amakomine agize intara ya Bujumbura, namwebwe mwaje muserukiye abasitanteri batashoboye gushika hano, na cyane cyane mwebwe mwaje muserukiye umusitanteri wa komine Mugera mwatwakiriye hano, nyakubahwa mwaserukiye ibanki y'isi, nyakubahwa umuhuzabikorwa mu mugambi fete nyunganira, banyakubahwa muhagarariye amabanki n'ibindi bigo isahiriza amashirahamwe, banyakubahwa muhagarariye amashirahamwe y'abikorera ivyabo yaba ayahurikiyemo abakenyezi canke impunzi, mwebwe mwikorera imigambi y'iterambere mu ntara ya Bujumbura, namwe bahinga cyo kimwe n'abamenyesha amakuru, batumire bahire umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Ku izina ry'umurongozi mukuru w'ikigo kijejwe iterambere ry'u Burundi ADB mu kinyapfunya y'igifaransa, fashe kano karyo kugira ngo ndabashikirize igituma turi i Bujumbura, cyane cyane muri kino kibanza kuri uyu munsi. Banyakubahwa bakenyezi namwe bashingantahe batumire bahiye, haciye amezi 4 hari kwigenekerezo rya 16 ntwarante uyu mwaka, aho twugurura icese i Bujumbura ihiganwa ry'imigambi yanditse. Wari umuce wa mbere w'iryo higanwa wuguruwe, nubwo utuguruwe mu zindi ntara zose zigize igihugu cacu. Uwo muce wa mbere wadusigiye icigwa twipfuje kumva no gutahura. Inkuru siyo irindira umunyamigambi, ahubwo inkuru niyo imusanga iyo ari. Aho twashoboye gushika habonetse imigambi myinshi yiyandikishije mu ihiganwa. Aho tutashoboye gushika amashirahamwe kumbure yari akwije ibisabwa ntiyashoboye kwiyandikisha no kwandikisha imigambi yayo mu ihiganwa. Ibyo bitavuye kuba badashoboye canke atampano bafise, ariko bivuye kuba bamenye bateba ko nabo umuryango wo guhiganwa ubugururiwe. Nico gituma urugendo rw'umuce wa kabiri w'iryo higanwa bugururiwe kandi ngaha i Bujumbura, intambwe ya 5 y'urwo rugendo ruriko rurabera mu ntara zose 5 zigize igihugu cacu
uno munsi mbere akaba ari uwo munsi wa nyuma w'ubwo rugendo. Hari kuva ku wa 13 mu Kakaro gushika uno munsi, rukaba kandi rugizwe n'imice ibiri ihimiriza mu burengero no mu buseruko ivy'uwo muce wa kabiri w'ihiganwa ry'imigambi bita Copa Nyunganira. Uyu muce rero wa kabiri w'ihiganwa ry'imigambi yanditse ukaba rero wariko wugururirwa mu ntara zose zigize iki gihugu nk'uko nabivuze. Ku wa 13 uku kwezi hari Ingozi mu ntara ya Butanyerera, ku wa 14 Imuyinga mu ntara ya Buhumuza, ku wa 15 Igitega mu ntara ya Gitega, ku wa 16 Imakamba mu ntara ya Burunga, n'uno munsi rero mu ntara ya Bujumbura aha dukoraniye uno munsi. Nkundira rero mwebwe mwese ndabashikirize ico tuba turiko turaganirako iyo tuvuze ADB, PRET na COPA. Ikigo kijejwe iterambere ry'Uburundi ADB cahawe na leta y'igihugu ihangiro rirashe. Iryo hangiro sirindi ni iri rikurikira: gushigikira abanyamitahe no gushorera hanze, gutunganya neza aho abanyamitahe bakorera, hakaborohereza hamwe no gutanga ubushobozi ku barundi bikorera ibyabo bubafasha kurangura neza imigambi yabo, cyane cyane abakenyezi n'urwabo. Iryo hangiro rero mpejeje kuvuga ntirishirirwa mu ngiro mu biro canke mu mahuriro y'abanyamitahe bo hanze y'igihugu, ahubwo kumbure mbere cane cane rishirirwa mu ngiro mu mahinguriro y'amata Ngozi muri Butanyerera canke mu mahinguriro y'ibinyobwa biva mu vyamwa mu zindi ntara na Bujumbura irimo. Iyo niyo ntumbero y'umugambi PRET Nyunganira ufashwe mu mugongo n'Ibanki y'Isi biciye mu ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA ku rugero rw'imiliyoni 100 y'amadolari y'abanyamerika, hama uriko ushirwa mu ngiro n'ikigo kijejwe iterambere ry'Uburundi ADB, hejuru yaco gihagarariwe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta, ivyo gushika muri Kigarama umwaka w'2028. Muri uwo mugambi PRET Nyunganira, ihiganwa Copa Nyunganira niwo mushinge canke fatiro ngenderwako, aho ufise umuce wategekanirijwe imiliyoni 12 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika, harimo imiliyoni 9 zigenewe ihiganwa Copa. Ishirahamwe ryose rizotsinda rikaba rizosahirizwa ku rugero ruri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 by'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga hagati y'imiliyoni 30 n'imiliyoni 60 y'amafaranga y'amarundi. Akaba azotangwa mu buryo bw'ibikoresho no kuriha amafaranga asabwa umugambi uriko urashirwa mu ngiro nk'imishahara, kuriha aho ishirahamwe rikorera riba rikose, kuriha amazi n'umuyagankuba, no gushira mu gihe ibikoresho hamwe n'ibindi bijanye. Izina ry'iryo higanwa rishikiriza ikintu gikuru. Iryo zina ni Nyunganira, bisiguye gusahiriza, gushigikira uwamaze gutangura iyo afise ico akeneye. Copa rero bufasha abikorera ibyabo ataco ifatiye, ahubwo ninafasha isahiriza
abatanguye gushira mu ngiro imigambi yabo ariko bagifise ico bahajije kugira baduge ku yindi ntambwe. Nkundira rero batumire bahire bubaha mwese mukoraniye ngaha ndabashikirize ibyavuye mu muce wa mbere w'ihiganwa kopa. Mumfashe kandi dudubire ko kuko umugambi wa leta usuzumirwa mu biharuro ugeze ko usuzumirwa mu by'imfuzo. Umuce wa mbere w'ihiganwa kopa nyunganira wari ugizwe n'imigambi yanditse 2,250 asiguye ko amashirahamwe 2,250 ari yashoboye kwiyandikisha ariko twita mu Gifaransa inscription. Muri ayo harimwo amashirahamwe 735 yashoboye kwandikisha imigambi yayo mwiga icyo twita candidature. Hamaze kuba isuzuma amashirahamwe 185 yarashoboye gucagurwa by'ibanze hama ahabwa inyigisho zerekeye kwandika imigambi yayo muri bya bitabo dondora migambi bita plan d'affaires. Inyuma yaho ibitabo dondora migambi 175 byarahiganye hama 170 biratsinda biracanga. Bisiguye ko imigambi 170 yatsindiye ugusahirizwa kwa kopa nyunganira. Muri iyo migambi 170 harimwo imigambi 72 ihurikiyemwo abakenyezi kuvuga amashirahamwe 72 ahurikiyemwo abakenyezi 98 ahurikiyemwo abashingantahe amashirahamwe 2 y'impunzi. No kuvuga rero urugero rw'ibice 97% y'imigambi yatsinze ihiganwa ugereranije n'iyahiganishije ibitabo dondora. Muri ayo mashirahamwe 170 yacaguwe ari nayo yatsinze ihiganwa rya mbere. 78 nayo mu ntara y'Ubujumbura kuvuga ibice 44%. 30 nimwe ni amashirahamwe ya akomoka muri Tanyerera no kuvuga ibice 18%. Ayo nyene no kuvuga 31 nimwe ni mu ntara ya Gitega ibice 18% nyene. 18 muri bo Burunga hamwe na 16 mu ntara ya Buhumuza. Ayo niyo amaze gutsinda ihiganwa mu kurindira ko haba isuzumwa rijanye no gukingira ibidukikije hamwe n'ibindi bisabwa kugira ngo ashobore gushikirizwa ugusahirizwa yategekanijwe. Ariko nkundira mvuge ico ivyo biharuro bitadomako urutoki kandi gihambaye cyane. Hagati y'amashirahamwe 135 yandikishije imigambi yabo n'amashirahamwe 185 yacaguwe by'ibanze hariho ubudasa bunini. Ubwo budasa buva ku bisabwa mu ihiganwa ari navyo fatiro mu ihiganwa ryaryo ryose. Burava kandi ku madosiye atari akwije impapuro zose canke atondijwe neza canke ukudatahura neza ibisata vyerekewe n'ihiganwa canke mbere n'ingorane zo kwandikisha imigambi
baciye mu nzira y'ubuhinga ngurukanabumenyi. Ibyo rero si amakosa y'abahiganwa, nibyo twebwe tutashoboye gutunganya hakiri kare biciye mu gushikiriza hirya no hino ibikorwa by'ihiganwa koko, kandi rero nibyo turiko turatorera umuti kuva igerekerezo rya 13 gushika uno musi w'ejo. Mbega mwobaza muti umuce wa kabiri wa kopa udutegekanirije iki? Uyu muce wa kabiri w'ihiganwa kopa nyunganira ariryo higanwa y'ibitabo ndondora migambi by'amashirahamwe mato mato n'ayari ku rugero rugereranye, bidutegekanirije ibi bikurikira. Amashirahamwe mato mato n'ayabayabaye 1015 niyo yitezwe kwiyandikisha. Ayo mashirahamwe akaba ari ayakorera ku mugaragaro, no kuvuga afise za mpapuro ziyaranga canke atarashobora kuronka impapuro ziyaranga kugira akorere neza na neza ku mugaragaro. Muri ayo mashirahamwe 1015 hazoba harimwo ibice 50% by'amashirahamwe ahurikiyemwo abakenyezi n'ibice 20% by'amashirahamwe ahurikiyemwo impunzi. Ayo mashirahamwe rero azohabwa inyigisho zijanye no kwandika ibitabo ndondora migambi yayo hamwe no gutunganya ivyerekeye amashirahamwe mato mato, kandi ivyo bikazokorwa ku buntu. Muri ayo mashirahamwe bigeje kuvuga hazoca hacagurwamo amashirahamwe 430 azoba yatsindiye inyunganizi. Muri ayo kandi hakazoba harimo amashirahamwe agize ibice 50% arongowe n'abakenyezi. Ayo mashirahamwe azoba acaguwemo kugira yiteranije kuri amashirahamwe 170 yatsindira ihiganwa mu muce wa mbere, akwire amashirahamwe 600 ihiganwa kopa nyunganira yiyemeje gushigikira. Muri iryo higanwa rero ibisata vyemerewe guhiganwa ni uguhingura umwimbu uva mu burimyi arivyo bita agro industry, mu bisata bito bito ibijanye n'amata, ibiguruka, amafi n'ivyamwa, hamwe n'ibindi bisata bijanye n'ubutare hamwe n'ibikorwa bijanye navyo nka ba mukerarugendo canke ingenzi n'ubuhinga bwa none butunzi. Uguhingura rero bisobanura kongera agaciro umwimbu mu gihugu imbere yo kuwushorera hanze, kandi mbere ico si icifuzo gusa c'uburongozi mu gihugu, ariko ni naco gisabwa kugira ubutunzi bw'igihugu buhinduke. Aha rero mu nkundire nerekeze ijambo ry'umwihariko ku bari bahiganywe mu muce wa mbere wa kopa nyunganira ariko batashoboye gutsinda iryo higanwa muri uwo muce. Mwebwe muri uwo mugwi, eka ntimwigijweyo, eka ntimukumiriwe, ahubwo murindiranywe igishika. Kopa yabahaye amahirwe agira kabiri, kandi mugiye guhiganwa muri ayo mahirwe agira kabiri mufise uburambe murushije abantu.
ati muti mbega ukwiyandikisha bigenda gute, mbega hasabwe iki? Ukwiyandikisha byose bibera ku rubuga ngurukanabumenyi mu rurimi rw'ikirundi cyangwa rw'igifaransa, muciye ku muryango akaburungu kopa agatwego kajyamitse tret akaburungu bena i. Ukwiyandikisha byuguruwe kuva uno munsi nyene igenekerezo rya 20 mu kakaro, hama ukwiyandikisha kukaba kuzoshika igenekerezo rya 14 Nyandagaro uyu mwaka nyene, igihe cy'isaha 5:59 z'ijoro. Nta n'umwe azoba ari nyamwigendaho. Hari imigwi nyoroshabikorwa mu ntara yategekanijwe ariyo bita antene vole, kandi hari n'abandi bazofasha mu kwiyandikisha muzoshikira mu ntara zose z'igihugu gushika ukwiyandikisha guhere. Iyo migwi izoba iriko irabafata mu mugongo. Reka nshikirize ibi bikurikira atakurya umunwa, ariko mu cubahiro ntangere canyu kandi ntahenga. Inyunganizi kopa si inganire, ni umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo n'umufatanyabikorwa mpuzamakungu kandi watangujwe ku izina y'umwenegihugu wese. Iyo nyunganizi itangwa hisunzwe ibitabo ndondoramugambi casuzumwe, cahawe amanota kandi cacishijwe mu mahayo, mu kuvuga mwiganishwa hamwe co kimwe n'ibindi bitabo ndondora migambi. Iyo nyunganizi rero itangwa kandi bivanye n'ibindi bisabwa, kandi hazoba ugusuzuma kwishira mu ngiro y'imigambi izoba yatsindiye iyo nyunganizi. Nta bufasha, nta ntumbero, nta n'umwe ashobora kwigurira ikibanza muri iri higanwa. Ivyo ndabishimitse ko atagurisha. Ukwiyandikisha no guhiganwa biba ku buntu, kandi uwo ari we wese azobasaba amafaranga abizeza ko muzocagurwa ni uguhuguza, ni umunyakinyoma, umunyamanyanga. Murazomudomeko urutoki. Ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADE cyo kimwe ni banki y'isi ntituzihanganira ayo manyanga. Kubitwereke tubemereye ko hazoba umuco mu bisabwa mu higanwa, umuco mu gushikiriza ibyavuye mu higanwa, hamwe no mu kunganisha uko ishyirahamwe ry'Ibujumbura n'iryo mu zindi ntara bifatwa, cyo kimwe no kunganisha ishyirahamwe rirongowe n'umushingantahe canke umukenyezi, cyo kimwe n'ishyirahamwe ryegukira Umurundi canke impunzi iri ku gataka k'Uburundi. Umuco wa mbere w'ihiganwa mwacaguwe muri amashirahamwe 78. Ego n'urugero rwiza, ariko si urugero rwo hejuru cyane. Iyi ntara igizwe n'ibisata byinshi by'amahinguriro mato mato menshi, kandi amahinguriro y'ugwaruka cyane ahukiyemo abakenyezi. Iyi ntara kandi igizwe n'ugwaruka cyo kimwe n'abakenyezi bafise impamyabushobozi hamwe n'ubwira bwo kwitunganiriza imigambi yabo y'iterambere, mbere bakoresheje uburyo bukeya, ariko bakabura kumbure ikibasahiriza. Uyu muco wa kabiri rero w'ihiganwa ko kanyunganira uje ku bwawo, uje ku bwanyu. Ntimwikore mu higanwa, ntimwikumire,
ntimwibwire ko ishyirahamwe ryanyu ari rito ritarakorera ku mugaragaro canke rikiri rishasha cyane. Iri higanwa ryugururiwe amashyirahamwe akora ku mugaragaro, ni ukuvuga afise impapuro zanditse, n'ayatarashobora gukorera ku mugaragaro atarandika. Ishyirahamwe ridafise amahirwe rero ni iritazoba yiyandikishije. Kuva uno munsi gushika kw'igenekerezo rya 14 Nyandagaro uno mwaka dufise kandi mufise iminsi 26. Ni umwanya wo kwegeranya ibisabwa, wo gusaba intumbero mu kwiyandikisha hamwe no kwandikisha imigambi yanyu mw'ihiganwa. Mu gukenguruka kandi mu kurangiza, nashaka menyeshe ko ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADB gikengurukiye cyane ibanki y'isi n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere kuba yaremeye kuzana uburyo bwayo butuma ihiganwa rishoboka mu Burundi. Ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu kirakengurukiye kandi leta y'u Burundi n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta kukuntu babandanya kuba hafi y'umugambi Prete co kimwe n'ihiganwa Copa Nyunganira. Ikigo kirashimiye kandi abarongozi b'intara ya Bujumbura n'amakomine agize iyo ntara kukungene batwakiriye neza hano uno munsi. Kirashimiye kandi umugwi utunganya Prete co kimwe n'umugwi utunganya ihiganwa Copa Nyunganira mu bikorwa byabo byatumye urugendo rwo kumenyekanisha umuco wa kabiri w'ihiganwa Copa Nyunganira rushoboka. Ikigo kirakengurukiye kandi by'imvamutima abamenyesha amakuru ku ruhara rwabo ntangere rutuma inkuru yose yerekeye ihiganwa Copa Nyunganira ishika no ku mitumba hirya no hino. Copa Nyunganira rero izogira ico ishitseko mu gihe amashirahamwe yunganiwe aramye, ubuzi butanzwe buramye, kandi amikoro asasagaye mu gihugu. Ni kuri urwo rugero muzodusuzumirako, kandi ni kuri urwo rugero twifuza ko muzodusuzumirako. Na Copa Nyunganira hindura ukuri, shira mu ngiro imigambi yanyu y'iterambere. Kuri ayo majambo rero ntangaje icese ko buguruwe mu ntara ya Bujumbura umuco wa kabiri w'ihiganwa Copa Nyunganira y'umugambi Prete. Ndabakengurukiye cyane ko mwanteze amatwi. Niharambe iterambere, niharambe imigambi y'amashirahamwe mato mato n'ayabayabaye, niharambe gutanga ubuzi burama, niharambe gushika kw'iterambere rirama. Ndabakengurukiye, murakoze. Nyakubahwa baseruke ba musitanteri n'abamusitanteri bari hano, namwe bubahwa muri mubashigikira cyangwa mubakora n'uyu mugambi Prete Nyunganira, bamenyesha amakuru muri hano, tugira amahoro. Nk'uko bivuze, amazina n'idondore mu mazina baratangaza umuhanuzi wa Buramatari yajejwe iterambere n'ubutunzi muri ino ntara ya Bujumbura. Naciye muri administration na musitanteri wa komine Mukaza, igice gitoya two turasozera legislature yari iheze. Rero nk'uko musanzwe munabizi, intara ya Bujumbura niyo yari iramukiwe kugira ibikorwa biberemo, ariko kumva zitatuvuyeko nyakubahwa Buramatari murabizi kuwa mbere haba ari akazi kadasanzwe kugira ngo utegure ibi biba byabaye byose mu ndwi iheze.
no gutegura indwi byatugoye gatoya kugira dushobore gushaka ku mwanya, sino twese twari tubizi yuko kino gikorwa cyari gihari. Kubw'ibyo rero turabisabira imbabazi bwa mbere, yambwiye ati ndazi ko ubu dukoresha umwanya kandi umwanya ubacereje abantu wanga turasabye imbabazi ko twacirewe gatoya, ariko twari twategura ibindi nabyo nyene bizoza petete kandi nabyo nyene birashigikira nk'ibi migambi bikiraba. Rero ku izina y'intara ya Bujumbura no ku izina rya Buramatari yashigikiye yavuze ati turashima uno mugambi Brete Nyunganira kukungene wiyumvira iminsi yose kubene igihugu cyane cyane gushigikira abafise imigambi y'iterambere. Iki gikorwa nk'uko baje kubisigura hajya babidondoye neza, ni konkuru igira kabiri kugira barabe imigambi y'abafise amashirahamwe yoronka uburyo. Ngira ngo mu gatabo twe twashobora kubisoma gatoya bari baturukiye, hariho gushigikira imigambi kuva ku $10,000 by'amadolari gushaka $20,000 by'amadolari. Aya mahera si make. Iyo umugambi wateguwe neza ukaronka amahirwe rero ukunda guhiganwa ugatorwa. Iyo umugambi rero ushigikiwe kuri urwo rugero, urumva yuko ni agasunuzo kadasanzwe kugira imigambi yanyu y'amashirahamwe yanyu isho gutera imbere. Rero nk'intara ya Bujumbura kandi akaba ariho hari n'umugwa mukuru w'ubutunzi, sibyo twihaye twebwe, nibyo abanyabujumbura baduhaye. Ni intara imwe muri zitanu ariko niho hari umugwa mukuru w'ubutunzi. Bisigura yuko ibintu byose bijanye n'iterambere, ibintu byose bijanye n'ubutunzi bibarizwa. Turafise ico dusumbije abandi. Rero kuri ivyo hari ibyo dukeneye kongerereza kugira tubandanye dushika kuri yambona kazoza y'igihugu cyacu. Hari ibyo rero tugera turaronka amahirwe nk'ibi biba bibonetse, biba nk'isi yose igashigikira imigambi nk'iyi. Rero nibyo gufata kuko dusanzwe hari n'inkerebuzi aha muri ntara yacu ya Bujumbura. Imigambi irahari banyakubaho, imigambi irahari, rimwe na rimwe hari idahura itagira amahirwe yo kuronka amafinansement, ariko nk'ibi aya opportunity ababonetse dusabe abasa amashirahamwe mwitegure mwubise ibisabwa ibikenewe muje ko mutangure no munsi gushika itariki 14. Mwitegure imigambi yanyu muyirabishe neza, murabe yuko yoshobora kuronka amahirwe. Bavuze ibitandukanye imigambi cyane cyane abantu bari mu bisata by'uburimyi, ubworozi, ubutare. Aha mu ntara yacu tuzi birahari, kuva Nyamakarabo gushika muri Rutongo. Ni intara imera, ni intara ifise ubutunzi kama muri bijanye n'ubutare. Ubutare butandukanye burahari, nta komine n'imwe ngaha ngiri tubifise ubutare. Yes, gusa buratandukanye. Ubwo dusanga mu Cibitoke canke mu Gira canke Bukinanyana, sibwo dusanga ngaha muri Mukaza canke muri Mugere, ariko nta komine n'imwe idafise ubutare, nta komine n'imwe itarima. Na Mukaza bararima. Hari benshi bumva Mukaza bakabona igisagara, amabarabara, bakabona inyubako zihari, mugabo turarima. Zone Muyira hari haruguru hari abarimyi b'ikawa, abarimyi b'amavoka, abarimyi bako bari tubisate bitandukanye, aborozi b'amafi. Turi ku kiyaga Tanganyika. Nico kiri mu kindi kintu gituma intara ya Bujumbura ihirwa amahirwe menshi cyane rwose yo kugira ino migambi tuzoshobora kuronka benshi cyane bashobora kuronka amahirwe yo kujamo. Rero sinashaka kurangira banyakubahwa twose kubaha ikaze ngaha. Ibikorwa muza gukora dusabe yuko abitabiriye bino bikorwa mubikurikirana nkabo, cyane cyane abajeje intwaro bari hano, abajeje intwaro muri hano ufate nkabo, muhamagare amashirahamwe ari mu makomine yanyu, muyahamagarire kwitabira bino higanwa, arabe yuko yoba ronka imitahe ibiri kiraboneka. Dusabire n'abamenyesha makuru, nico n'ikindi kintu nashigira mpagareko kandi gusozera ababubaha abamenyesha makuru. Intara yacu ifise ibimenyesha makuru byinshi cyane gose uravye izindi ntara zose.
rero nayo n'amahirwe kuko baradufasha mu kusensibiliza mu kurarika abenegihugu kumenya ibiko biraba. Natwe twapfise rero n'abenegihugu barakunze gukurikirana ibica kungurukana bumenyi biba byatanzwe n'ababubahwa abamenyesha makuru. Dusabe rero umwe wese mu bitavye kuza gukurikirana neza ibiganiro biza kuba hano, dutegura imigambi neza, twerekane yuko ari intara koko y'ubutunzi, ari intara ifite imigambi kandi isumbirije, dushiremo imigambi iri inova, novuga ifise akanovera itandukanye n'indi migambi tuba twaratanze canke yoba icyatangwa n'ahandi, ifise akanovera k'ubudasa, innovation. Tugire innovation mu migambi yacu. Rero ni kuri ayo majambo make nayo nari menshi kuko navuze, nangirije nongera ndabifuriza kumara umwanya muza kumara hano, kuza kuroranirwa ibikorwa biza kuba byose, Imana ibibemo. Murakoze, Imana ibahe. Intara nziza ya Bujumbura, nyakubahwa mwaserukiye umuyobozi mukuru w'ikigo ADB, banyakubahwa basaneri mwashoboye gushika ngaha, banyakubahwa mwaserukiye ba musanteri b'amakomine agize intara ya Bujumbura, nyakubahwa mwaserukiye baniyesi fasha mu mugongo uyu mugambi, banyakubahwa mugize urwego nshingwantwaro mu mugambi Prete Nyunganira komite tekinike, banyakubahwa mwaserukiye amabanki n'amamikrofinance asanzwe akorana n'umugambi Prete Nyunganira, banyakubahwa muri mu bahinga bafasha gushira mu ngiro iri higanwa Copa Nyunganira, banyakubahwa mwaserukiye amashirahamwe mato mato n'ayisumbuye, banyakubahwa bamenyesha amakuru, banyakubahwa mwese iteka Imana yamuteye, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe n'iterambere ridakumira mu gihugu cyacu. Mu majambo make umugambi Prete Nyunganira rero majambo make umugambi Prete Nyunganira ukaba rero ukorera muri ivyo bisata bikuru bitatu. Uyu munsi rero turi ngaha ko babashikirije, turiko turavuga ibijanye n'igisata ca mbere, composante ya mbere ijanye no gushigikira amashirahamwe mu bikuru kuyaronsa vyankenerwa ibikoresho. Ivyo rero uno munsi turiko tuvuga ibijanye n'ihiganwa ry'imigambi Copa Nyunganira, mugabo hariho n'ibindi tuzovuga mu minsi iri imbere, navyo nyene igihe cazo kiriko kirigenza. Copa Nyunganira rero waserukiye umuyobozi mukuru w'ikigo ADB yavuze byose ingene bigenda. Kumbure kugira ngo ndamwunganire gatoyi, novuga ibisabwa kugira ngo umuntu yiyandikishe. Yavuze ibisata, yavuze ihiganwa ryugururiwe abarundi bose, yavuze uko ihiganwa rya mbere ryagenze, yavuze n'imigambi twiteze muri iri higanwa rigira kabiri. Ariko reka kumbure mu kunganira menyeshe ibisabwa. Mbega umuntu mu kwiyandikisha muri iri higanwa ry'imigambi asabwa iki? Asabwa kuzuza icyo novuga ni formulaire iri ku rubuga babashikirije, agasabwa kandi kuba afise impapuro zemeza ko ari ishirahamwe rimaze n'imiburiburi ikiringo c'umwaka ribayeho. Ivyo rero kugira ngo tubisuzume tubibone neza, tumusaba ko azana impapuro yandikishijeko mu kigo ADB canke mu kigo ANACOP, kuko iyo tuvuze amashirahamwe mwumve yuko n'amakoperative arimwo. Hanyuma twavuze yuko iri higanwa ryugururiwe n'amashirahamwe atariyandikisha. Kuri ayo mashirahamwe atariyandikisha, mu kibanza c'impapuro zo kwiyandikisha mu kigo ADB canke mu kigo ANACOP, tubasaba kuzana urupapuro bahawe na musitanteri cyangwa na chef de zone rwemeza yuko iryo shirahamwe rimaze ikiringo n'imiburiburi c'umwaka canke kirenga rirangura ibikorwa vyaryo muri ako karere. Attestation de reconnaissance délivrée par l'administrateur ou le chef de zone.
hanyuma ikindi dusaba nuko uwandikisha umugambi winjira mu higanwa atanga ikimuranga karangamuntu passport. Ikindi naco turamusaba kandi turasaba ko umuntu azana urupapuro rwerekana ko yoba afise konti muri banki, kuvuga reve bancaire imaze n'ikiringo ku mezi 6. Kuri ayo mashyirahamwe atanditswe, murumva yuko umuntu atanditswe no gutunga ikonti muri banki cyangwa muri microfinance biba bigoye. Abo rero turabasaba mu kibanza cya reve bancaire icyo twita registre des ventes, ni ukuvuga ngo igitabo cyerekana ingene yagiye arategekanya ibyinjira n'ibisohoka, kandi n'iyo registre des ventes itegereza kuba imaze ikiringo kitari munsi y'amezi 6. Ivyo nibaza yuko mu kanya kaza kuza abahinga badufasha gutunganya ibihiganwa baraza kubigarukako babibabwire neza ido n'ido ibikenewe kugira ngo abantu bashobore kwinjira muri iri higanwa. Babivuze rero, iri higanwa twuguruye icese uno munsi, twari tumaze iminsi tubimenyesha mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu ko iri higanwa rizokugururwa uyu munsi. Aho i Bujumbura twashitse ku munsi wo kuryugurura nyezina. Guhera uyu munsi n'aya masaha ufise umugambi yateguye impapuro zisabwa arashobora gutangura kwiyandikisha muri iri higanwa. Umuntu amaze kwandikisha ishyirahamwe ryiwe umugambi wiwe muri iri higanwa, ibikurikira nuko nk'uko babivuze yuko higanwa rizokugarwa, kwandikisha umugambi rizokugarwa itariki 11 z'ukwezi k'umunani. Inyuma y'iyo tarike abahinga bazoca binjira rero ku rubuga nabo barabe abandikishije imigambi, baheze bakuremwo abashoboye kwiyandikisha neza, abashoboye kuzana ibi ntejeje kudondagura bikwije ibyo duhejeje kubabwira, hanyuma babahamagarire novuga ni mu nyigisho zo kubigisha ingene bategura imigambi yabo. Izo nyigisho zirangiye bazoheza bababwire, babahe ikiringo cyo kuzana rero imigambi iteguye neza, ariyo migambi izoheza igakosorwa n'abahinga kugira ngo dukuremo ya migambi 430 twiteze izoheza igaca ironswa inyunganizi iri hagati y'imiliyoni 30 na 60 z'amafaranga y'amarundi, kandi atari amafaranga tuzobaha gutyo kuko amafaranga arakaza urupfu, ariko tuzoheza turabe mbega kugira ngo iri shyirahamwe rikore ritera imbere rikeneye iki. Tuzoheza rero tubashikirize vya nkenerwa vyotuma ishyirahamwe ritera imbere, mugabo bifise agaciro k'amafaranga ari hagati y'imiliyoni 30 na 60 z'amafaranga y'amarundi. Muri iki gice cyo kunganira amashyirahamwe mato mato n'ayisumbuye hategekanijwe kuzokoreshwa amafaranga angana n'imiliyaridi 27 z'amafaranga y'amarundi mu ihiganwa ryose. Twiteze rero kuzokunganira mu buryo bw'inyigisho amashyirahamwe 1,200 muri rusange. Twiteze ko muri ayo mashyirahamwe azokwigishwa angana n'1,200 tuzokuramo amashyirahamwe 600 azoronswa inyunganizi. Ivyo byose bikazokorwa rero muri ayo mafaranga imiliyaridi 27 z'amafaranga y'amarundi. Nuko rero leta y'u Burundi yateguye ifata mu mugongo igice cy'amashyirahamwe mato mato n'ayisumbuye, gufata mu mugongo gushigikira ibikorwa by'abikorera utwabo, na cyane cyane kugira ngo tubandanye twese tugenda tugana yambona kazoza igihugu cifashe mu 2020, igihugu giteye imbere mu 2060. Ntarandiriye rero mu nkundire ngarukize ngaha, byinshi muraza kubishikirizwa n'abahinga bari ngaha, turaza kubandanya tuganira, muraza kuronswa n'akanya ko kubaza ibibazo kugira ngo mutegere neza ingene ihiganwa rigiye kugenda, hanyuma
mu kurangiza ndashaka gutera akamo abaserukira intwaro bari ngaha, uwaserukiye Buramatari yabivuze. Uko kugurura ihiganwa bibereye ngaha muri nyubakwa, ariko turifuza yuko abarundi bose bamenyeshwa muri ijisho ry'abenegihugu mwabaserukiye. Muhere rero uno munsi nyene mu mazone yose y'intara ya Bujumbura, ku mitumba yose y'intara ya Bujumbura. Ubu noneho uburyo bwo guhanahana amakuru bwarateye imbere, turazi ko ari amagurupe WhatsApp, hariho n'ubundi buryo butangamwo amakuru bumenyesha abenegihugu bitabiriye ihiganwa. Abafise imigambi yoteza imbere imiryango yabo igateza imbere igihugu ntibasigare inyuma. Ivyo kandi turabimenyesha, turabisaba na mwebwe abamenyesha amakuru. Mushikane ibyo tuvugiye ngaha kure hashoboka, abenegihugu bose babimenye. Hanyuma hazotsinde imigambi y'ukuri ishobora guteza imbere igihugu n'abenegihugu. Murakoze, Imana ibahezagire. Ariko mbanze ndabahe mubanze nitwa Alida Mugisha kwa isi yose, nkaba nitwa Alida Mugisha, nkora mu isi yose, ari nayo ifashe mu mugongo uyu mugambi Prête Nyunganira. Mbanze ndabaramutse mwese, nyakubahwa mwanje muserukira Buramatari w'intara ya Bujumbura, banyakubahwa abasitanteri b'amakomine ari agize intara ya Bujumbura, ndetse n'abaserukiye ba musitanteri batashoboye kuba ngaha kuko imirimo myinshi tuzi baba bafise, banyakubahwa muri komite tekinike y'umugambi Prête Nyunganira, muserukira ibiro by'umukuru w'igihugu, ndetse n'userukira ubushikiranganji bujejwe ubutunzi, nyakubahwa muserukira ikigo ADB na coordinatrice w'uyu mugambi Prête, banyakubahwa mwese muri ngaha ndabaramukije, tugire amahoro. Nk'uko ndabivuga ni si ijambo ngiye gushikiriza kuko byinshi cyane byose byavuzwe, hafi neza ko ari byose byavuzwe n'abanyitangiye imbere, ariko ngaruke gato kuco umworosha ariko aravuga ati motivation cyangwa igituma dutunganya muri iyi migambi, kuko mu biti banki y'isi yose ifasha leta, iza gusahiriza leta mu migambi leta isiba yasanzwe babyumvikanye ko umugambi rero w'igihugu ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose, ariko n'umugambi w'igihugu. Mu banki y'isi yose ihangiro dufise canke ikiba kiri hagati y'ibintu byose n'imigambi yose dushobora kwiyumvira harimo kugwiza akazi. Création d'emploi ni ikintu kiri novuga ko ari wo mutima cyangwa ifatiro mu gihe cyose tuba turiko turiyumvira imigambi dushobora gukorera mu bihugu bitandukanye. Tukaba kandi tuzi yuko ubuzi bwinshi butangwa n'abikorera utwabo, bwinshi buva muri secteur privé. Aya mashirahamwe mato mato canke agereranye canke yisumbuye azofatwa mu mugongo n'uyu mugambi Prête Nyunganira, niyo twizeye ko azotanga akazi ubwa mbere na mbere kuri abo nyene bariko barakora iyo migambi, ariko uko agenda yisununura niko agenda agwiza ubuzi, tugashika no kuri ya migambi dusangiye twese yaba mw'ibanki y'isi yose canke muri leta, yuko abantu bose bashobora kuronka icyo bafungura. Rero gushinga akazi nico kiri novuga kiri nk'ifatiro y'imigambi yose tuba turiko turarangura. Mwavyumvise, iyi ni novuga ni umuco wa kabiri, hari mu kwezi kwa gatatu niba ntihenze, twugurura icese dutangura iri higanwa, dutangura umugambi wa mbere w'iri higanwa. Ibiharuro mwavyumvise, ivyavuyemo mwavyumvise, ariko ngarutse inyuma gato, ikindi kintu dushimikirako ngira mwagiye muravyumva, haba mu biharuro vy'ivyakozwe canke mu biharuro vy'ivyo twiteze bivanye n'uyu muco wa kabiri, turashigikira cyane mu migambi yose dutunganya yuko abakenyezi bahabwa ikibanza. Ni kuvuga ko muri iyi migambi turiko turarondera ko yofasha ugasahirizwa
n'uyu mugambi wa Prete Nyunganira biciye muri iri higanwa rya Kopa Nyunganira turifuza yuko n'imiburiburi ibice 50% byo bari by'imigambi iri kurarangurwa n'abakenyezi. Tukifuza kandi ko n'umuce uri inyuma w'ababa barahungiye mu gihugu nabo nyene hagira abashobora kuvamo abafise imigambi kwije ibisabwa ko nayo iyo migambi yabo ishobora gushigikirwa. Rero mu mahangiro dufise iyo mico ibiri turayishirako attention biri mu byo mu biharuro tutegereza gushikana kugira ngo iyo mice mu myaka yahera itari ihimirijwe cyane itari ihimirijwe cyane kugira ngo iseruke nayo ije mu bandi nayo turabe yuko twogerageza kugiteza kugira ngo ishike ku rugero rushimishije. Rero icyo nashaka kurangiriza ko kwimiriza abamenyesha bakuru cyane aba bose bagiye gushikana ubutumwa kure babivuze abo mu ntwaro tubahanze ko amaso kugira ngo mubwire abo mujejwe murongoye aka karyo kabonetse ku bwabo ahejeje kubivuga ati ishobora kuba korte ya nyuma nubwo twari tubaze ko tuzogira nyinshi ariko urumva tubaronse kuri iyi akaba abakwije ibisabwa muri uyu muce ntacobuza yuko bice bihagarikira ngaho. Rero akaryo naka umwanya n'uyu ariko tubabwira tuko turabahimiriza ntituvuge gusa inyungu zirimo ngo amafaranga yabagiye hagati y'ibihumbi 10 gushaka ku 20 kuko ico giharuro rwose acumvise muravuga ko ari igiharuro nyene kiravuga ariko umuntu ababwira n'ibisabwa. Mwabyumvise ko yabaye imigambi irenga amajana yari yatanzwe ariko hakaba hariho nkumbure abatari bafite ibikwiriye cyangwa abayishikirije nabi cyangwa abari bahagije kimwe na kiriya mubabwira ubwo burusho burimo munababwira kandi ibisabwa kugira ngo imigambi bayitunganye neza barondere izo mpapuro zikenewe hakiri kare batange by'ukuri imigambi biyumviriye ko bagize dosiye ya formulaire bagira butuze bayutuze neza na cyane bimwe biherekeza y'amadokima asabwa kugira ngo yerekane yuko iyo migambi y'ukuri yashirwa mu ngiro bayitange bikwije nk'uko bisabwa kugira ngo turonke amahirwe yo kuronka imigambi myinshi cyane yusahirizwa. Mwabyumvise yuko dufise gushigikira n'imiburiburi imigambi 600 amakote yose tuyafatanyije hamwe. Rero mubahimirize babwire ibisabwa bitegure hakiri kare kandi mubagire ko umwanya n'uyu natwe nkiba n'isi yose turi inyuma tuguma dushigikira imigambi ya leta uriya ari muri ishirahamwe rijejwe ubwa assistance technique gufasha gushira mu ngiro uyu mugambi barabizi ko n'abatuma dukorana buri munsi amakuru yadushikiriye igihe cyose mwagenda muca mu ntara zitandukanye by'ukuri mufashe gushikana ubutumwa kure hashoboka turonke imigambi myinshi isahirizwa kuko twiteze ko ubuzi buzoshingwa by'ukuri bivuye muri aya mashirahamwe mato agenda arakura uko agenda arasahirizwa n'imigambi itandukanye. Murakoze umwe wagirirwa kujya gutembera muri izo ntara muri kuvuga umugabo si raporo de mission ntabwo